Ibanki BCB yagiraniye amasezerano kuri no wa mbere gitugutu n'umuhora Econet mu gisata cawo EcoCash ashiraho BCB muhira uburyo ku banywanyi ba BCB bwo gutora amafaranga yabo bakoresheje EcoCash. Anike kubgayo ajejwe ubudandaji muri BCB amenyesha ko BCB muhira ije kuvunira urugendo abanywanyi ba BCB hatibagiwe uburyo bahora bakoresha bagiye kuri BCB. Ahubwo tuje korohereza gusumba kuko nimba jewe ndaguhe nk'akarorero nimba nari ruguru nkaba ndi mucankuzo nkaba nkeneye kuja kubikura no kubika amahera yanje ari mu Ruyigi nzoshobora kubigira na telefone ngendanwa yanje bizontwa sinzorinda gutanga amahera y'itike yo kuja kuyatora kandi nzoba nzi yuko uwo muhora nkoresheje kubera hari ibiharuro byo mwibanga nakoresheje yuko atabwoba nogira yuko bonyiba canke bidashika. Ubu rero ivyerekeye igiciro nta giciro tugiye kuduza ahubwo bya biciro twahora dushira mu agence yose n'ubunye bizokuma ari bya bindi nyene igihigiye guhinduka niki nuko gusa uzoshobora kubikura ku mahera makeyi kandi bikanyaruka cyane. Kubibaza ingene bizogenda mu giherezo ya telefone izoba atayo canke ari nke kugira ngo abanywanyi ba BCB bakoreshe EcoCash, Lionel Gateretse ajejwe iterambere ry'ubudandaji muri EcoCash arabahumuriza. Mu bisando umurimo wa misi yose twihaye kugira ngo iterambere rijanye no gutuma tumanako amakuru itera imbere dutezwa kuba dufise ubwo buhinga butuma yuko gutuma tumanako caye guhamagarana bishikira abanyagihugu bose abo bari cyane abanywanyi bacu abo babari. Kuri ivyo rero hasanzwe hari umugambi twihaye kandi hari ihangiro tuba twarihaye, hari ihangiro risanzwe rihari ryo kongereza connection isanzwe idafata neza, hariho ihangiro rindi rigira kabiri ryo kongereza amantene yo gutuma tumanako mu gihugu aho tubona mu burere turavye burere ko babwifashe uko twoyongereza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abanywanyi ba BCB bakazokoresha BCB muhira mu gutora amafaranga yabo bakoresheje EcoCash amasaha 28 kuri 28 iminsi yose.